icanyuma ama ekipe yari karesurana inkino zo gutangura. Patrick ekipe ya Kayanza United yari yakiriye Vitalo ya kuri stade Gatwaro. Mu minota ya 85 Kagozi kanse gucika Vitalo ibona igitsindo kimwe. Bava mu Kayanza afise impamba y'igitsindo kimwe bagomba kugarukana mu gisagara ca Bujumbura kuzokwakira ekipe ya Kayanza United. Ishusho ya match ya mbere itwereka n'ubundi ya Vitalo gihabwa amahirwe kuzokwegukana kino gikombe. Oya sinayihaye amahirwe yo kucegukana jewe. Ariko ni imwe muri ekipe zibiri za mbere zifise ayo mahirwe kuruta izindi ko Jiyo ndavye nararaba nkavuga nti ko biri kose hagati ya Egre na Vitalo ekipe imwe iratwara igikombe. Ariko biranka zihurira muri pool imwe zisanga ahantu hamwe zitegerezwa guhurira muri kimwe ca kabiri gishica mavyumvikana ngo ekipe imwe muri zo nubwo zorengana zose za kwisanga itarenze muri ico gice. Yeah. Bagiye gukina na ekipe ya Kayanza United. Kayanza nayo itoroshe cyane kuko burya umugu ubonye unaniza yama ekipe yavuga ngo ngwanira ikibanza ca kabiri muri champion. Si ekipe iba yoroshe. Batanguye saison nabi muri Primus League. Batanguye canke bageze hagati barananizwa n'ibibazo by'ubutunzi. Bigaragara ko ekipe ya Kayanza United ititeguye kubandanya neza champion. Mumenyereza akidoga abakinyi ugasanga ni hatari ibyo gufungura n'ibiki nyuma biza biratorega umuti gahoro gahoro muri kano kanya bisa naho ibibazo byose byari muri iyi club byamaze kuvaho. Ariko numugukunze kugira kakayeri ku kanyuma kenshi ugasanga Kayanza United dutanguye kubaho mu minsi yawo ya nyuma ya championnat mugabe ico gihe kikaza kugera buri gihe basa nabamaze kugira ibyo bubatse byo mu kibuga bibafasha kutigera bakoroka. Biba uwo mutekano wo kuba ekipe nubwo yose ndwa match zingana gute yisanga yagumye mu cicaro ca mbere. Muri kano kanya ikintu ca mbere gihari nuko bari kuri pressure nabo yuko ekipe zibiri zibari nyuma zo kwisanga zatsinze match zisigaranye hanyuma zikabarungika mu murongo utukura nubwo ari ibintu bigoye kuko mu bijanye n'ibiharo biracashoboka cyane. Bari bafise urukino bakina na Vitalo yaheruka kubasesereza ubwo yajayo ku kibuga cabo ikabatsinda nako baranganije mugabo bakidoga bakavuga ngo turanganije ariko batujaniranije ndetse banatwivye. Cari ico gihe cyo kugerageza kwihora bafise abakinyi beza ku kibuga cabo ni ekipe igoye mu Kayanza ntantu hakini umupira ukinwa cane bafise impano nyinshi bakira ekipe ya Vitalo ekipe ya mbere mu Burundi muri kano kanya ifise squad nini nziza ekipe ifise abakinyi batangura mu kibuga beza ekipe ifise abasubirizi beza bafise abayobozi muri defense iyo bahari bose bakomeye bashobora gutanga umusaruro mwiza muri defense babaroje na wa mugenzi wacu hariya nawe nubwo mu mugaya ngo nibiki nawe yafise umu defenseur mwiza bakorana muri ico kibanza kina neza umuride umuride iyo bahagaranye n'umuride yahagaranye n'umuride ya ashobora gukosora bwa bukosa buke arakina bien arakina match nziza bafise hagati mu kibuga heza baba Elvis Rukundo wanashima naba ba Aristote bashaka kuza kwa kina Saidi ntibazonkiza yamaze kuza muri club afise ubusatirizi bwiza Didier Shaban Zokora waraba kuni basubira abandi ugasanga bafise squad nziza. Vitalo ni equipe muri no minsi yuravye squad bafise ni equipe exceptionnelle nubwo ifise baro bihindagurika. Rero kuja gukina ugatsinda Kayanza United nta gitangaza kibirimo. Mu vyagaragara nuko hari amahirwe menshi ko Kayanza bari muhira bihagararako jewe nabona ko iyi match bayinganye. Ariko ubwiza bwa Vitalo no kuramiriza mu rukino batigeze bakangwa n'ikibuga bagiye gukinirako hageze hahandi ya migwi rero minini canke ya migwi yose yagiye muri champion itanguye kubona ngo
birakwiye ko duhangana tubishize ku mutima kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma kugira ngo turengane kuko turabizi ko fote rito riradutahisha ariko kandi twakora neza twisanga deuxième nako muri demi finale binashoboye ko tugera finale ubona ko imigwi myinshi nta makosa ariko arageza gukora umumenyereza apanga 11 beza akagira abasubirizi beza bigize hano champion iryoshe gutsinda kwa Vitalo nta gitangaza cari kibirimo ndetse urugendo rwabo rwo kugera muri demi finale sindarubonamo ikibazo gikomeye kuri club nk'ifise squad nk'iyi kwina na Kayanza naije kubwitwo tumotivation iri kwiraronka nyene buhoro boro ubuyobozi buvuga butigende mu dutsindi rya match hanyuma turaza kubafasha bari imbere y'abafana vyari bigoye no muri ko Vitalo yotsindwa na equipe ya Kayanza United kubwanje nta gitangaza kibirimo ni match yagenze neza ku ruhande rwa Vitalo yabahaye avantage yo kwisanga ahantu heza muri demi finale yari yahawe umuhagarikizi mwiza uyu mugabo uyu je ndamwemera cyane ni umuhagarikizi mwiza afata decision mu buryo bugiye butandukanye n'ubwo rimwe na rimwe abo ku mpande bashobora gukora nabo ugasanga ntibafashije cyane ariko yari umuhagarikizi mwiza urukino rwiza Sosthene bazongiza muri equipe Kayanza United bagomba kugwanira badge yabo n'ikibuga cabo Vitalo bafise squad nini bashobora kubura plan A plan B vuye hanze kazi gatabara rezita zagenze neza muri rusange kuri equipe ya Vitalo kandi nivyo bari babereye muri urukino match 16 Robert Bimenyimana amaze gukina atakaje match imwe gusa match yahereye kukina na equipe ya Aigle Noir aza kunganya yarayigeze ngaha yarayishe match nari Makamba yarayishe ni naho yavuye umwanzuro wo kuvuga ngo turakeneye umunyezamu acava hariya anasavye umunyezamu ko yabona ko bafise benshi cyambwira ahubwo genda mujanye twarunyene genda mujanye jamari banganije na Olympique Star banganya na Kayanza United muri championnat banganya na Burundi Sport Dynamique banganya na equipe ya Muzinga banganya na Interstar zisigaye zose barazikubisa mboyamba n'umusaruro uko equipe ifise effectif nziza canke n'umusaruro ukwiye gushimigwa umumenyereza yitwa Robert Bimenyimana Jembo n'umuntu wa mbere akwiye gushimirwa muri ya equipe nuko navyibuka neza ko yirukanywe canke yarose akazi aragenda ndavuga Gustave mwashimire wamwirukanye niko ntazi neza ko yirukanye baratandukanye tuvuge ko batandukanye dufate ko batandukanye ako wiyumviriye kuri Robert yumviriye ku mugabo cyane ya equipe yarahindutse uravye setup abagira mu kumenyereza equipe uravye ingingo za bigaragaza ko ari umusoda muri we kuri touchline abahari nta gihunga iyo misi yose ije nta n'umuntu burya witangazamakuru ntavugwayo cyane kuko burya se umuntu w'impari ntaza kenshi mugabo no gusakuza ndanakunda uko akominika oya communication nziza afite communication imeze neza cyane pe naho uwo mu telefone nimero atayizi arakwitaba Jembo na byose byahindutse ku muzo wiwe cyo ni kimwe cya kabiri kuza none agafata ariho gihe umuntu aza akaza muri ombre y'uwarasanzwe hari bikamunana gufata ingingo yaje nka Robert yaje nk'umuafande kandi uri umuafande w'umunyabwoba sinzi biba byatanguye kugira ntawuba mu Burundi afata ingingo ziremereye abo Vitalo yagendera ko abashira hanze bro haba impinduka mu batangura uravye batangura hari umuntu atari yibaza ko Leonard Bazira yova muri 11 batangura niwo gusa wa wundi bamutangute wa wundi mitabakana Aristote nese wone yapfuye mu buna mu batangura nawe ntari mu batangura habaye impinduka nyinshi ninde muntu yarazi yuko bomuraba mu maso yarisha kandi wabona umwenga n'umuzamu mwiza uyu numumenyereza mwiza ubona rimwe na rimwe hari gihe muruhurira akamubwira ati urazi imyaka yawe ndayizi nawe ukwiye kuyimenya Cedric Saido nako Saido ntibazonka nka match ya Olympique Star ntiyarahari yararuhutse ruhuka iyi match ruhuka
ku munota uyu n'uyu uvamo ngo udufashe Kesi Jordan ngo haya ngo rimese ngo waba Vitalo mbabarire nawe umubiri utawugabanije ntabwo uzongera kunkinana n'urugero ntanze sinzi ko ari byamubarira aje mvuze umubiri kuko nanje nawe umubwire none umuntu agana nambo yamba kinera Vitalo biba bigoranye aya sinzi ko yoba ariko none Jonathan mungana inde oya aranagusumba ahubwo oya bakona Simba se yambaye Simba kuri umuntu abonye tungana n'uri wa Vitalo uriya nyene twaje kuvuga uriya mbona tungana ahubwo Jonathan Kesi Jordan ni munini bro ubarinjira yirutse imometero zibira bahagaze abanza heme gatoya so numukinyi tutazi byamubaye ko mwibuka sezo yagize yigitangaza hanyuma sinzi ngene yaranagiye aranajayo hanyuma tubaza muri Vitalo batubwira yuko batanabizi ivyo bintu ariko ntibyamugendekera neza rero nk'umumenyereza burya hariho ingingo z'umukinyi ashobora gufata hanyuma zikamusubiza inyuma equipe ifite staff nziza raburiya muhungu aratire uriya mujama w'inyuma nk'umupreparateur physique iyo jenagiriwe bakumanukana nabi match heruka imwe yabamwe imvurura akanza 2-2 ubona ko ari equipe ifisemo umumenyereza hari umumenyereza ahora amenyereza deuxième division umujama muremure gutyo umuislamu yarabivuyemo arajoininga equipe ya Vitalo ni equipe ububona je Vitalo hari ukuntu mba ndayibona kumbura yindi numvise muvuga zihuriye ko niriya y'Imuyinga Olympique iyi Vitalo ibyago byose yogira iyi ntizokoroka hari ukuntu tuntu twayo dusetinze ibihe bibi yobicamo ariko kuko itari mu minwe hari umuperezida n'ivyo aratete ariko ifise abafana bayo bafise ku mutima ku buryo uwo bagifise icafise atogenda atayihaye ndabirasha agiye kuramukanya Saido bafana bose baramu aho n'abanyakanza ngaba singize mayo singizo n'abanyakayanza baririmbiza wewe bavuga ngo ukunda Kayanza ku buryo wanka Saido aya biragoye ntabwo bishoboka bibaho kandi burya nk'iyi match nubwo nka Kayanza isabye ati birashoboka ko mwaguma hano mu Kayanza tukazohakinira na retour bro match ya Vitalo harimo Cedric hari ama equipe menshi ariko harimo Said hari ama equipe ariko arindiza amafaranga menshi ku bibuga vyonyene wumvise ko Vitalo iduga mu Kayanza iduga Imuyinga iduga Igitega Said arimo abantu ntabuza abantu ijana biyongera ko baje kuraba we gusa rero mbona ari ziri fair Kayanza United yagerageje kwihagarara ko ntibyashoboka igisindo kimwe ku busa eske arico gishobora kurevera muri bo ko sinzi ngene nibutse mu kanya gaheze za pronostic twagira sinzi ko muzibuka mwebwe za Champions League turabe nimba ingene twakubise squatter nko kuri Barca nkeka twarakubise squatter wese ariko kandi twabonye abamenyereza bavuga ngo utizeye ibi nkuriya mumenyereza yari yatsinzwe kimuri yakina uriya wa Benfica wa Sporting we yavuga ngo birashoboka n'ubu ndazi yuko mu mitwe y'abanyakanza bazi ko bishoboka kuko kimwe biroroshe kukiro noneho niyo bayitwara montada kimwe n'ibintu bisanzwe ariko petetre ko bizotuma match yo ngaho Bujumbura iryoha ariko n'ubundi still nkuko nabivuze ejo nta Kayanza mpamahirwe yo gusezerera muri match zibiri equipe ya Neza ya Vitalo Football Club ubwo nuko match yagenze indi match yari karaba yabereye kuri stade Intwari saa 9:45 Burundi Sport Dynamic bakira Aigle Noir igitsindo kimwe kuri kimwe